Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nituvuye Kristu dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa. Tugiye gusoma aya majambo, ariko hari amajambo tuza kutebako turiko turayasigura kugira tuyasigukirwe neza. Ni ku kigabane cya 22 turasoma ku karungo ka 30, duce tubandanya ku kigabane cya 23 kuva kuri 1 gushika ku 11. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Paulo imbere y'isentare. Bukeye mu gitondo ashatse kumenya neza ico abayuda bamwagiriza, aramubohora aca akoranya abahereza nk'uko abakuru n'abagize inama nkuru y'igihugu bose. Paulo amanutse aca amushira imbere yabo. Niho rero Paulo yitegereza abagize inama nkuru y'igihugu bakoranye, akababwira ati, bene wacu, gushika ubu umutima wanje wamye umbwira gukora ibibereye mu maso y'Imana. Umuhereza nk'uko mukuru Hananiya araheza abwiriza abantu aho ngo bamukubite ku munwa. Paulo nawe aramubwira ati, Imana nyabuna izoguhana wewe ukora akabi ukigira wejo, ugira ngo uncire urubanza nk'uko itegeko ribitegereza, none urenze iryo tegeko mu kubwiriza abankubita. Abari aho nabo bati, uratuka umuhereza nk'uko mukuru w'Imana. Paulo yishura ati, bene wacu, sinarinzi ko ari umuhereza nk'uko mukuru, kuko handitse ngo ntukavume umutware w'igihugu cawe. Paulo yari azi ko bamwe ari abasadukayo, abandi nabo ari abafarizayo. Niko gushira rero ijwi hejuru mu nama nkuru y'igihugu ati, yemwe bene wacu, jewe ndi umufarizayo, nkaba umwana w'abafarizayo. None ico nzize ni uko nemeza ko abantu bazozuka. Ntabaye akibivuze, abafarizayo n'abasadukayo barasubiranamwo, bicamwo kubiri. Nkako abasadukayo bigisha ko atazuka ririho, atabamarayika bariho, atamutima uriho, ariko abafarizayo bakavyemera byose. Induru ija hejuru, bamwe mu banditsi bo mu mugwi w'abafarizayo barahaguruka barasemerera bati, nta kibi cy'uwo muntu ninde azi ko umutima canke umumarayika atoba yamubonekeye. Wa mukuru w'umugwi w'abasirikare abonye bibaye nabi, atinya ko bohava bagwa kuri Paulo ngo bamwegagure, abwira umugwi w'abasirikare kumanuka ngo bamukure hagati yabo bamujane mu kirimba c'intamenwa. Niho rero umukama yaza mwijoro akamwiyereka, akamubwira ati, humura, uko wanshingiye inta Yerusalemu niko bibereye, kandi ko uyishinga ni i Roma. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimye Imana, aleluya, amen. Abana b'Imana, hariho amajambo y'inkoramutima tuza guhagararako, n'ayandi turi busome tubandanya, nka cane cane ijambo tuza kwibanga rijanye no kuzuka. Rero Paulo imbere y'isentare, aha Paulo bari bamushikanye mu bucamanza. Turibuka aho twari twagejeje. Paulo bamujana mu bucamanza, baja kumupfunga bamukubita bashaka kumwica. 30 kuri 22 havuga ngo bukeye mu gitondo ashatse kumenya neza ico abayuda
bamwagiriza aramubohora aca akoranya abahereza nk'uko abakuru n'abagize inama nkuru y'igihugu bose. Aha ni hamwe wa mukuru w'abasirikare yari yamuhungishije kugira ntibamwice, ariko nyuma yaramubohoye ashaka kumwumviriza neza no kumenya byose bijanye na Pawulo amanutse aca amushira imbere yabo. Aho rero yaramujanye imbere y'abanyagihugu n'abandi bariko baratoteza Pawulo kugira bose abumvirize. Rimwe rero kuri 23 bavuga ngo niho rero Pawulo yitegereza abagize inama nkuru y'igihugu bakoranye, akababwira ati, Pawulo arabye abagize inama y'igihugu, abategetsi b'igihugu, atangura kugerageza n'ubundi kwisigura kugira icyo yisigure, kumbure bumve ko ari umunyakuri bamureke. Bene wacu, gushika ubu umutima wanje wamye umbwira gukora ibibereye mu maso y'Imana. Rababwira bene wabo ati, bene wacu, umutima wanje uguma wumva ufise inyota yo gukorera Imana, umutima wanje ntugishaka gukora ikibi. Ko twibukanije twabonye aho yavuga ko ariko arashinga intahe ingene Yezu yamubonekeye, ingene Imana yamugiriye neza, yarehoraho hama abakristu, hanyuma abantu bamwe ati uwo muntu ni uwo kwicwa. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. N'ubu rero aracyabandanya kubabwira ati, jewe umutima wanje ufise inyota yo kubandanya nkorera Imana, ntabwo mfise inyota canke mfise mu mutima wanje no mu mutwe wanje kubandanya gukora ibi bintu ibyo nahora nkora ntoteza abakristo. Kabiri, umuhereza nk'uka mukuru Hananiya araheza abwiriza abari aho ngo bamukubite ku munwa. Ibaze, umuhereza nk'uka mukuru ni nk'umupadiri, ni nk'umupasteri, ni nk'umushe, ni bajya abantu mu rusengero haba mu madini atandukanye bumva ko bari hejuru y'abandi. Umuhereza nk'uka mukuru basoma imisa, bagira ibikorane, bajya bahezagira abantu bakagenda bagasangira, mbese bakomeye. Rero ubu umuhereza nk'uka mukuru yumva ko, reka tubasubiremo, umuhereza nk'uka mukuru Hananiya araheza abwiriza abari aho ngo bamukubite ku munwa. Umuhereza nk'uka mukuru uti, nibakubite Pawulo ku munwa, muzigize umunwa areke kuvuga. Imana yo mu ijuru tutabare cyane. Yamara naho abantu bokubita umunwa w'umuntu avuga ijambo ry'Imana, naho bogira ibimeze gute ntibikunda. Rero byari bibabaje kubona umuntu yitwa ko yigisha ijambo ry'Imana ari imbere y'abandi, ari warekuru atanga urugomo ngo nibakubita umuntu canke bahemukire mugenzi wabo. Gatatu, Pawulo nawe aramubwira ati, Imana nyabuna izoguhana wewe ukora akabi ukigira wejo. Pawulo aramubwira ati, Imana izoguhana wowe ukora akabi ugaca wigira wejo. Urumva rero umuntu w'umuvuga butumwa w'umuntu w'Imana atanga itegeko ngo bakubita umuntu bagira iki, kandi Yezu yavuze ati, n'uzogukubita urushira umwe, aha uramuhana ubundi musaya kubiteko. Ugira ngo ncire urubanza nk'uko itegeko ribitegereza, none urenze iryo tegeko mu kubwiriza abankubita. Pawulo yari yiteze ko bomucira urubanza nk'uko amategeko y'igihugu abivuga. None uyu umuhereza nk'uka mukuru ariko arabirengako, kandi Pawulo ntiyarazi ko ari umuhereza nk'uka mukuru, ariko turabwira ko kane abari aho nabo bati, uratuka umuhereza nk'uka mukuru w'Imana. Abantu rero bazi ko ari umutegetsi akomeye mu rusengero, bavuze bati, uratuka umuntu akomeye, uratutse pasteri, uratutse padiri, uratutse nyimba ari apotre, uratutse umuntu akomeye, umuntu w'Imana. Niyo mpamvu rero
hari abantu biyita abantu b'Imana bahezagiwe basize amavuta bakemeza ngo n'abantu bariko barakorera Imana ariko atamana bariko barakorera ari babandi usanga baca ku ruhande babeshabesha ngo Imana yanyeretse turyamanye Imana ngira nama ndababwira byinshi ibyo muri aya madini y'iki gihe yoyo ibiri kwaduka muri iki gihe ni ibintu bidasanzwe abana b'Imana ntababwiye ko ari benshi nzi bari mu busho usanga bashinze amadini ugasanga umuntu yashinze idini mugabo abagore n'abakobwa akaba ari bamwe umushatsi hasi no hejuru murumva rero ko ishengero ry'Imana ryarateye Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane ngo atutse ngo umuntu ngo akomeye w'Imana gatanu avuga ngo Paulo yishura ati bene wacu sinarinzi ko ari umuhereza nkuka mukuru kuko handitse ngo ntukavume umutware w'igihugu cyawe Paulo yarababwira n'ijambo ry'Imana ahubwo nyene nuko batumva kandi igihe cyose keshi abantu badasenga neza canke abantu basengana utubiri kuko umuntu wo mubona ariko arasenga canke ari mu rusengero avuga ijambo ry'Imana intuguta yamurenze ukwiyumvira yuko ariko arakorera Imana ariko afise ibindi bintu arerekeye rero nukugenda purepure rero Paulo we aravuga ati arasdara n'abasaba imbabazi arababwira ati nimumbabarire ntabwo narinzi ko ari umuntu mukuru kandi haranditse ngo ntukavume umutware w'igihugu cyawe ntukatuke mu gihe usanga iki gihe abantu bubahuka bagatuka perezida burya mu mategeko nta muntu akwiye gutuka perezida nta ukwiye gutuka misitane mbese noneho nta n'ukwiye gutuka nyumba kumi Giswahili ngira niho ni nyumba kumi hanyuma mukuru w'agatumba ariko mukuru w'agatumba akaba ari kanini umuntu atwara inzu 10 ngira nyumba kumi ni kuvuga umuntu araba inzu 10 rero canke nkiba mu makambi niho narinzi amabroke ibarabara riba ririko amazu 28 canke 20 ajya amazu 10 canke 20 ujya yatwara mwubahe kuko Imana irazi ko ajezwe ubuzima bwo muri ako mbese bwo muri ako gace kandi akesha abantu nibo baba baramwitoreye rero kirazira kumutuka kirazira kugumuka kubwira nabi umuntu afise icyakumariye haba ku gasozi haba mu gihugu haba mu ishira hamwe runaka Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane rero Paulo ati mumbabarire ariko ibyo yavuze ati Imana izoguhana yari yabivuze kandi yari karavuga ukuri kubera abantu bavuga ngo bakorera Imana bafise akariganga muhogo bafise icyo kindi bagamije ntabwo uwo bipfiramwo yobona Imana iramuhana nkuko Paulo yabivuze reka tubandanye Paulo yari aziko bamwe arabasadukayo abandi nabo arabafarizayo niko gushira rero ijwi hejuru mu nama nkuru y'igihugu ati ibi nitubitindako yemwe bene wacu jewe ndi umufarizayo nkaba umwana w'abafarizayo none ico nzize ni uko nemeza ko abantu bazozuka aleluya amen ijambo rero nshaka tuza gutinda ko niri ngo nuko mvuze ko abantu bazozuka reka turabe kundwi ntabaye akibivuze abafarizayo n'abasadukayo barasubiranamwo bicamwo kubiri Paulo yavuze ati none ico nzize ni uko nemeza ko abantu bazozuka bana b'Imana Paulo yemeza ko abantu bazozuka indwi aravuga ngo ntabwo ntabaye akibivuze abafarizayo n'abasadukayo basubiranamwo bicamwo kabiri Imana yo mu ijuru rero iduhe kubitahura cyane Paulo yigisha ko abantu bazozuka kwa kuri
kuko yari yabonye Yezu yapfuye hanyuma akazuka, barabonanye. Rero abaye akibivuga ati none kubera nigisha ko abantu bazozuka, nicyo ndiko ndazira. Abasadukayo n'abafarizayo ngo baciye bicamo kabiri, kubera bamwe barumvise ko Pawulo ari mukuri, abandi barumva ati naho yo bari muri mukuri nta mpamvu zo kumwumviriza, kubera abantu benshi twanga kumviriza ukuri kandi tukubona. Umuntu akamenya neza ati nakari mukuri mugabo nta mpamvu yo kubiha agaciro, tukabona ko twibereye mu isi imeze neza, naho nitumenye ko isi iri ku makombokombo. Yaba twabona ibintu isi iraduhenda cyane, yaba tubona ko hari umuntu mwamanye mwirigwanye mugabo bukeye cyangwa ku mugoroba ukumva ngo naka arapfuye mwari kumwe, twadukwiye kwama twumva twinengesereye twiteguye tumenya ati umwanya wari wo wose ndashobora gupfa. Rero bana b'Imana, Pawulo yarigisha izuka, kandi izuka ribiho n'umuhero w'isi uriho. Niyo mpamvu dushima Imana ko Yezu yavuye mu ijuru akaza akemera agapfa kugira duha ako karorero keza. Aha reka tubandanye. 8 havuga ngo nkako, kandi 8 turahatinda. Nkako abasadukayo bigisha ko atazuka ririho. Murumva rero ko abasadukayo bigisha ko atazuka ririho, baremera Imana bamwe mugabo ntibemera ko izuka rihari. Niyo mpamvu iryo zuka nyene Yezu ari we yarishimangiye. Yezu aravuga ati ko abantu batemera ko hazobizuka, reka ndabaha akarorero. Yezu wenyene araja mw'isi, avuye mu ijuru, azi ibintu by'ijuru, ni Imana ije mw'isi, atubwira n'ingene Lazaro n'umutunzi byabagendekeye, atubwira ibintu byinshi by'abatunzi ingene byama birangira nabi, ingene dukwiye kwitwara. Yezu Kristo anatubwira ingene azoca urubanza. Haleluya, amen. Ingene azoca urubanza abazi banga ry'Imana, abashaka kuja mu ijuru. Iryo banga turaryumanye, ingene Yezu azoca urwo rubanza. N'utazi gutirisha yarakwiye gutirisha canke yarakwiye kunobera, twabyita kunobera igifaransa, gutirisha canke se ibintu nk'ibyo. Rero nkako abasadukayo bigisha ko atazuka ririho, atabamarayika bariho. Murumva abasadukayo bemeza ko nta bamarayika bariho, atamutima uriho nk'uko bamwe tuvuga ati umutima mweranda. Ariko abafarizayo bakabyemera byose, ngo ariko abafarizayo bakabyemera byose. Rero abafarizayo n'abasadukayo baca batangura gusubiranamo bitwaje, bamwe ati uwo mugabo Pawulo n'umusazi, ibyo ariko aravuga ntibyumvikana. Abandi ati oya nibyo, kubera abafarizayo n'abasadukayo nibo bicishije Yezu, nibo baza baragwanya Yezu, nibo batanze amahera Yuda arahemukira Yezu. Rero nubwo byagenze uko, Yezu yavuye mu ijuru azi ko ibyo bizomushikira, mugabo aravuga ati reka ngende ndabereka akarorero. Nyimba Yezu yamaze iminsi 3 mu kuzimu, uko byogenda kose, abantu bamaze y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi, uko byogenda kose turazi neza Yezu yaravuze ati hazoba umuhero w'isi, kandi nibya mushima bizoba. Nimwazogera mu gihe bizoba bimeze uku, muzomenye ati ndi hafi kubuza. Rero dushime Yezu, kuko Yezu ntiyagiye mu ijuru ngo yicare aca atekereza ati byaraheze. Oya, Yezu Kristo yamari kumwe natwe ngaha mu isi. Yezu Kristo abatari bake arabiyereka, arabaganiriza, kandi nanje nzi Paul umusabyikazi w'Imana nzima ndabyemeza ko nama mpura nawe, canke yama ngendera akanganiriza
mbese nicaye ahamvuga ijambo ry'Imana wenyene kuko abishaka kandi yabimpereye uburenganzira bwo kubikora no gukora ibyo akeneye byose ko nkora. Rero Yezu nawe niyabishaka azokugendera, kandi abatari bake naho Yezu tomubona mu buryo je namubonyemo canke mu buryo ubundi muntu yamubonyemo, ushobora no kumubona mu buzima bwawe ukabona neza wari urwaye ingwara, ukabona iyo ngwara irakize, ukabona neza ko atari ububasha bw'abantu canke ububasha bwawe. Ushobora kubona wari uhangayitse biteye ubwoba nibuka umumama umwe niwe yanganirije ambwira ati burya rero ndakubwire ati nukuri Imana irumva pe, ati Imana irumva kandi Imana irakomeye cyane. Ati umunsi umwe umugabo yari yanyirukanye, ati maze iminsi ntajya mpangayitse ndushe, ati nkaba mfise inoti imwe y'igihumbi, ati hanyuma ati ndiko ndagenda kugura utuntu, ati nibaza none nta biharage mfise mu nzu, nta kunyu ntaki, ati ndiko ndiyumvira mvuga ati nk'ubu gamana, ati ariko nk'ubu nkabona ndatoye ibihumbi 4 bigaca biba 5. Ati ndiko ndabyimvira uko ati mugabo nkumva kumenga nanje ndiko ndacanganyikirwa. Ati negeye imbere, ati naciye ntora agashashe karimo amahera 9,000. Ati 9,000 turumva nari mfise 1,000, ati naciye ngira 10,000. Ati none ga ati naratweze, ati ndahagarara ndiyumvira, ati ndaraba hirya no hino, ati ndabe ko hari umuntu yoba yayataye kugira kumbrenda yamusubije, ati mbona nta n'umuntu n'umwe ari mu icyo gice narindimo. Ati ndabona rero ko Imana ari Imana, ati nyimba ari wayataye kugira ndayatore Imana ikabikora uko. Buriya rero je nuko mba niko ndirukana n'iminota, hari ibintu byinshi Imana iduha kuburorero. Hari ibintu Imana ikorera umuntu nyene akibaza igiba ari Imana. Kubobera ibaze nkugura umuntu umaze iminsi wihangayikiye wabuze nayo kugurira amakaye umwana, mugabo bigashika ukabona urahuye n'umuntu cyangwa ukumva nk'umuntu araje ku muhani wawe ati burya ari umuntu yamaye ubutumwa bwawe, cyangwa ukabona bagira neza baraguserutse ko kumuhana barakuzaniye imiceri n'ibiharage cyangwa barakuzaniye 100,000 ati twagutekereje. Kubera iki? Kubera Imana. Iyo ni Imana ibiri kirakoresha abantu mu buryo twebwe tuba tutazi cyangwa bamwe tudasobanukirwa, ariko abamaze kubisobanukirwa barabona neza ko ni Imana. Nkanje ndafitaniye ibanga n'Imana, kuko nyimba Imana ibona ko ari umuntu ishaka guhezagira ikanca iramunyereka nkabimenya ati uyu ni wa muntu. Rero uwo mumama rero ashingira intaye nk'uko. Rero niyo mpamvu Yezu Kristu turi kwiyimuru kuri ibi bya Pawulo, abasadukayo bamwe n'abafarizayo bamwe ati ntazuka rizohaba, abandi ati hazobizuka. Kubera Pawulo arabizi neza ibyabaye kuri Yezu, ariko arashingira intahe Yezu. Rero bacanye nko kabiri, bamwe bagiye ku ruhande rwa Pawulo, abandi baracyakomeza kuraramika ko atazuka rizohaba. Ariko bana b'Imana hana navuze ko twateba izuka ririho rizobaho, kandi abadakorera Imana bazoja mu muriro, abakoreye Imana bazoja mu ijuru. Nuba bapfuye bari mu byaha baraja mu muriro, baja ahantu bababaye ku munsi w'izuka twese tuzoja imbere y'Imana, imbere ya Yezu Kristu. Ariko abapfuye nabi baraja mu mubabaro, abapfuye neza baraja muri paradizo, bara ahantu heza abakorera Imana. Tuzozuka canke bazozuka aho Yezu azokubitira inzamba, abapfuye bizeye bazohindurwa tuduge mu ijuru. Tubaha Imana, dukorera Imana tugifise ubuzima bwo gukorera Imana ngaha mu isi. Turabandanya 9 haravuga ngo induru ija hejuru, bamwe mu banditsi bo mu mugwi w'abafarizayo barahaguruka barasemerera bati nta kibi cy'uwo muntu, ninde azi ko
umutima canke umumarayika atoba yamubonekeye. Bamwe rero bati abafarizayo bamwe bagiye kuri Pawulo, abandi ntibari kubyemera. Bamwe ati nta kibi kiwe, ibyo ariko aravuga n'ukuri. None wosanga mutima mweranda yamubonekeye, wosanga umumarayika yamubonekeye. Rero bana b'Imana, urumva hariho abantu n'uyu munsi batemera ko haba abamarayika babaho, hariho abatemera ko mutima mweranda baho, hari n'abatemera ko Imana inabaho, hari n'abatemera ko iryo zuka rizobaho, ariko bizoba n'ukuri. Noneho ubu n'indinda yo munda ibizi neza ibya Yesu Kristo, irazi neza. Ariko bana b'Imana, kuki abantu tudashaka gutahura? Iyo tubona abantu benshi bemeza ko babonanye na shitani, baji kuzimu, cyangwa ukabona uri umuntu usenga, ukabona umuntu araje ati sengera ndagowe ndahangayitse bimeze uko babonanye. Jewe nama mbonana n'abantu bavuga ko baji kuzimu babonanye na Satani, kandi usibye n'ibyo n'Imana yamimishurira abantu bagenda kwa Satani. Rero bana b'Imana, dukwiye kuraba ibintu biri muri iki gihe. Umuntu agatunga nuko yishe mwene wabo canke nyina canke se, kugira agere ku butunzi yumve ko akomeye mw'isi. Ukomeye mw'isi mu myaka 10 cyane, noneho Satani arakubesheje n'ubwo butunzi bwiwe, ugasanga nta n'umwaka umaze. Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane. Abenshi bari kugwa muri icyo cyobo kandi babona nk'uku. Abandi ntukabona ibyo mugenza watunze cyangwa ari karapanda ku munota nguce ubicikira. Rero bamwe bati uko biri kose Pawulo ari mukuri, naburyo umumarayika yoba yamubonekeye. Abamarayika n'uyu munsi barabonekera abantu, abamarayika kandi hari n'igihe umuntu azamu Imana imukoresha nk'umumarayika. Mugabo ndiko ndavuga abamarayika bo mwijuru babonekera abantu. Ni bake babona abo bamarayika, ariko nanje ndimo. Jewe nabonye umumarayika ngwaye kanseri imereye nabi, abakurikiranye intaye yanje barabizi. Rero Imana yo mwijuru iduhe gutahura neza, dufate umurongo mwiza, nituze tuje muri mahonero muri gihonobo. Kandi twarumvise Pawulo yitanze akemera akabishingira intaye bariko baramutoteza. Rero odi ibaye ndende twagira tugere ku 10, ariko nta kibazo. Nibyaba ngombwa tuzohagaruka ko amajambo makuru ndumva tuyazirikanye. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuminahaza.